Ephésiens chapitre 4 verset 11 à 12. Abanyefeso 4 11 kugera ku murongo wa 12. Kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba bavugishwa nawe, abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba bongere n'abigisha, kugira ngo abera babone gutungana, baheze bakore igikorwa cyo kugabura ivy'Imana, bubaka umubiri wa Kristo. Amen. Aha anya Paulo avuga ikintu gikomeye tugomba gutahura nk'abizeye bari mu ishengero ry'Imana. Paulo atangura yiyerekana canke yerekana bamwe uburyo Imana yabahamagaye. Bamwe bahamagaye kuba intumwa, abandi bahamagara kuba bigisha, abandi bahamagara kuba bavuga butumwa. Ayo yose nivyo twita amaministère Imana yahaye abizera, kugira ngo imaze kuduha ivyo twita mu Kirundi amabango canke ibikorwa canke ministère, bivaye n'ingene Imana mpwemu yera yahaye ingabire bamwe n'abandi. Ayo mabango Imana yatanga mu rushengero kugira ngo abakorere. Uravyumva? Nimba ndumuvuga butumwa, nimba ndumwigisha, ivyo byose Imana yabiduhaye kugira ngo mwe tubakorere, kugira ngo mwe tubagire gute, tubigisha. Mu yandi majambo, abapastori canke abigisha canke intumwa ndabite n'aba administrateur, n'abantu bafise ivyo batanga, n'abantu bafise ivyo bashira mu bantu, n'abantu bafise ivyo bahereza abantu. Ariko surprise iri muri iyi passage, ariko kandi twereka ikinyoma kiri mu ishengero mu myaka myinshi, kandi ari ikinyoma Satani ashishikara gukomeza mu bantu. Ariko uyu munsi nifuza yuko gihera ku muntu wese ari ngaha yakijijwe akaba ari mu ishengero. Ngomba yuko utahura iki kintu ku murongo wa 12. Izo ngabire zose ngo yazitanze kugira ngo abizera bahingurwe pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Uravyumva? Kugira ngo bakore igikorwa ciki, kugira ngo abera babone gutungana, baheze bakore igikorwa cyo kugabura ivy'Imana. Stop. Abera babone gutungana. Mu yandi majambo, iyo turiko turabigisha, intumbero nuko mwebwe izi nyigisho zibazana gutungana, ariko ikiza kugaragaza uko gutungana kwanyu nuko muza kugira gute, mukore ibikorwa cyo kugabura ivy'Imana, byo kugabura ivy'Imana. Rero mu yandi majambo, ijambo rivuga ngo abaministre canke ngo ministère, ndagomba mutahure yuko twebwe abavuga butumwa ntidukora ministère. Mwebwe ni mwebwe mukora ministère. Mwebwe tubafasha, tubekipa, tubigisha, tubategura kugira ngo ivyo tubaha igihe kirekire bibavanemo mwebwe kuba abakozi b'Imana, mukorera Imana. Hari ikinyoma Satani yenstara kigatuma abantu bibaza yuko abakozi b'Imana ari aba bantu bahagarara ngaha kuri podium batwigisha canke abadusanga mu nyigisho. Ariko ndashaka kumenyesha muri kino gitondo yuko mwebwe muri abakozi b'Imana. Nimba atacuratangura gukora, atacukorera Imana, iyo tuvuze iri jambo gukora, ni jambo riva mu Kigiriki diakona. Uravyumva? Diakonos. Uravyumva? Aho bamwe twita abantu abadiakoni, n'abantu bagira ibikorwa bakora bitandukanye, ndaza kubivuga ko, ariko n'abantu bafise ivyo bakora bakorera Imana. Twita ikintu ministère, igihe ukora ukorera Imana hama bikazanira inyungu abandi. Ariko ubwa mbere ni igikorwa ciza ukora kuko Imana ikigushizemwo bitumbereye gufasha abandi. Biratandukanye n'ibikorwa vyiza abandi bantu bose bakora hanze, musanzwe mukora vya sociale n'ibindi vyose, kuko hari ivyo ushobora gukora kuko umuntu musangiye amaraso, ariko bitarinze kuba directive ya mpwemu yera. Ariko ico twita ministère canke ico twita
gukorera abandi nikijya ukora kuko muhemu yera akigushizemo yakiguhaye kugikoreramo abandi. Rero intumbero y'ubutumwa bwiza nuko mumaze gukizwa, mumaze gushika ahantu, uravyumva muri mu nzu y'Imana, nta muntu yakagombye kwicara imyaka myinshi mu rushengero adafise ico ariko araserva umubiri wa Kristo. Hari umugisha ubura, hari ibintu uhomba, kuko Imana yaduhamagaye mu nzu yayo kugira ngo tumaze gutunganywa gose ducika abakorera abandi. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Rero ndashaka kuvuga ibintu bikeya dukoreramwo Imana. Iyo Bibiliya ivuga ngo dukorera Imana, icambere iyo tuvugira ijambo gukorera Imana, ndashaka turabe muri Actes des Apôtres chapitre 13 verset 3. Ibyakozwe n'intumwa 13 ku murongo wa 3. Iyo tuvuze ngo gukorera Imana, bwa mbere na mbere tugomba kumva yuko no gukora gutumbereye Imana. Haleluya. Gukora dutumbereye Imana, cyo nico cambere, gukora dutumbereye Imana. Acte 13 verset 2. bariko barasenga umwami Imana bisonzesheje, Mpwemu yaravuga ati nimundobanurire Barunaba na Sawuli bankorere igikorwa nabahamagariye. Haleluya. Uyu murongo utanga uvuga ngo bariko barasenga bakorera Imana. Mu Gifaransa bavuga ngo pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Gukorera Imana, umuntu wa mbere dukorera Imana. Uravyumva, aba bantu bariko barasenga ariko bavuga ngo pendant qu'ils servaient le Seigneur. Iyo tuba turi imbere y'Imana dusenga, tuyitazira, tuyihimbaza, mugomba gutahura yuko iyo turiko turashira izina ry'Imana hejuru tuba turiko turayikorera. Iyo turiko turasenga turi imbere y'Imana, turi mu nyonga y'Imana, turondera uburongozi bwayo, tuba turiko turayikorera. Guhimbaza kwacu nakone kuri mu gitigiri kwibikorwa dukorera Imana. Siko kigira kabiri, iyo dukora canke iyo tuvuga ngo gukorera abandi canke gukorera Imana canke gukora guserva abandi bantu dukorera, ubugira kabiri nabizera, dukorera abizera. Hébreux chapitre 6 verset 10. Abaheburayo 6 murongo wa 10. Dukorera abizera. Tubakorera gute? Imana nigabitanya ngo yibagire ibikorwa byanyu n'urukundo rwanyu mwerekanye ko mukunze izina ryayo, kuko mwatunga abera nanone mukibatunze. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Imana yacu ntigabitanya kugira ngo yibagire ibikorwa vyanyu. Uyu mwanditsi ariko atera intege abizera kuko hari ibikorwa bakora hagati yabo bitumbereye kugirira neza bene data bari mu nzu y'Imana abakijijwe. Ati rero Imana ntizokwibagira kandi ntijideni, ntizokwibagira ibikorwa mwakoze, mwashishikaye mukora mu gikora n'ubu mukorera abera abizera. Ivyo Imana ntizovyirengagiza. Ahandi Bibiliya iravuga ngo mugire neza, ariko cyane cyane mugirire neza abo mu nzu y'Imana. Tugomba gutahura yuko igihe twamaze kwizera tugakizwa, hagomba kubaho mu buzima bwacu igihe wumva yuko uriko uratanga ubuzima bwawe ku bwa bene so mugakiza, ubakorera ibikorwa bitandukanye. Aho Imana ije kuremesha, iyaje ari ijambo ry'indemeshanyo, noho umuntu wese ari ngaha ari mu bikorwa akorera abandi, yitanga ku bw'abandi. Imana irakubwiye ngo Imana ntiri ingrat, Imana ntiyirengagiza ibikorwa vyawe, ibyo washishikaye gukorera abizera. Musurinye les services rendus aux saints, ibikorwa vyakorewe abizera, si ibikorwa dukorera umuntu wari we wese. Ndashaka kubabwira yuko kimwe mu bintu bikomeye Yesu yigishije kandi abantu bakunda kugiramwo confusion, iyo tuvuze gukorera abandi hari abantu acavuga ngo je ndafasha imfuvyi zimuhira cyangwa ngo je ngo ndafise ibikorwa byinshi nkora, ngo ndafise association ndimwo. Ngenda kubwire ngo hari ibikorwa byiza dukora, ariko hari ibintu Imana iduhimirizamo cyane biri biblique, biri mu ijambo ry'Imana, bitumbereye kugirira neza umuntu kuko yizera cyangwa kuko muvukana, kuko yakiriye Yesu, kuko yamenye Imana.
ivyo dukorera bo mu miryango yacu ntivyexcluwa ivyo dukorera abizera dusengera hamwe. Yohana we yaranabivuze neza, aravuga ngo nimba mugirira neza abiwanyu mutandukaniye he n'abapagani ko nabone bazi kugirira neza abiwabo. Genda murabe abatizera ingene babayeho, barafashanya. Muri Afrika abantu bose barafashanya. Muri Afrika imiryango irafashanya, abafise bafasha abadafise. Ico kintu muri Afrika turacagifise kandi ni ciza, abantu turagirira neza, turashigikirana. Ariko Bibiliya ivuga ngo nimwabikorera biwanyu canke abo mufise ivyo mupfana canke abo mufise kw'izindi nyungu muzoba mutandukaniye n'abapagani. Ariko tweke idutandukanya n'abatizera nuko kugira neza kwacu gutumbereye kugirira babandi bizera twamenyaniye mu gakiza twasanze mu nzira z'Imana, atari uko dusangiye amaraso canke tuva hamwe canke ari umukozi wawe canke umurondera ko piston kanaka, ariko turagirira neza abantu kuko gusa ari abana b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Paulo abwira ishengero ry'abikora niho yabivuga neza, avuga ngo kugira neza kwanyu kwatumye mu mutima wa bamwe habamwe amashime, bashimira Imana kubwo kugira neza kwanyu. Hariho abantu babona Imana kuko tubagiriye neza, hariho abantu babona Imana kuko tubatabaye. Imana batarabona bakayibona muri wewe, bakayibona muri jewe, bakavuga ati Imana iriko irakora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero ugomba gushika ahantu ugatahura ngo nimba warakijijwe ugomba kuba uri umuntu afise ibyo ariko arakora, afise uruhara, afise muri bene so. Hari abantu mwicaranye badafise ishuri, badafise ikibazo ca minervare, yabuze amafaranga y'umuti, yagize gute. Nivyo yuko ishengero ringana gutya hari igihe bigora, ariko kandi nico gituma tubahimiriza kuba muri no mu maserire, kuko iyo turi muri aya maserire yacu mu makartier buri ntubura cercle ntoya y'abantu ushobora kuburi kurafasha kandi kuragirira neza. Abandi bantu uravyumva bagira gatatu tukora tukagirira neza kandi ijambo ry'Imana ridutegeka, tubabona mu Matayo gice ca 5 ku murongo wa 13. Matayo gice ca 5 ku murongo wa 13 hatubwira ikintu gikomeye, havuga ngo muri iki muri umunyu w'isi, muri umunyu w'isi. ariko umunyu iyo ushize uburyohe, iyo utakaje akanovera ka uba ukiryoshwa n'iki? Mbega ni iki kiba kikuryosha? Ntaco uba ukimaze, atari ugutabwa hanze, ugakandagirwa n'abantu bakawuhonyora. Aha anya Yesu yariko aratwereka nk'ishengero yuko twebwe turi umunyu kandi turi itara. Rero isi iraryoshwa n'abizera. Mbe mwari mubizi yuko Antikristo adakora 100% uko yategezwa gukora kubera ishengero rikiri mu isi? Mbe mwari mubizi yuko Yesu niyaza gutora ishengero akaritwara, Antikristo azoca abohogwa agakora ku mugaragaro ibyo atahora ashobora gukora uyu munsi, naho buhoro ibanga ryiwe rimaze gutangura gukora. Abazosigara mu isi bazobona ivyago mutigeze kubona kuko batizeye Kristo, kandi Antikristo azobarekuwe. Ariko kubw'ishengero hariho kuba apeze, kuko ishengero rikiri mu isi hari ivyo Imana idashobora gupermeta ko biba. Bibiliya ivuga ngo muri umunyu w'isi, kandi umunyu ukwiye kuryosha ivyo kurya. Iyo watakaje akanovera barawuta bakawuhonyora. Rero bimwe mu vyo Imana iduhamagarira igihe dukorera abandi, turakorera n'abatizera. Igihe mu kibano, igihe muri quartier yawe, igihe hirya no hino muri famille yawe uzana reconciliation, igihe muri famille yawe ukora ukazana umuco, ukazana amavaleur y'ubwami bw'Imana, igihe muri famille yawe ukosora ibintu, igihe muri famille yawe bakubona nk'icitegererezo bakaguhanuza, bakakurondera ku bwenge, bakakurondera ko solution, hajya uri kurakorera n'abatizera, kandi uko kubakorera kuzobaviramo gukurikira Imana yawe kubera ivyamwa vyiza bakubonerako. Rero ubu ni ubwoko butatu bw'abantu dukorera, ubwoko butatu bw'abantu duserva. Amina. Yesu ashimwe. Amina. Ariko muri uko gukora kwacu rero Imana iduhamagarira gukorera abandi, haba mu ishengero canke n'ibiki. Iyo turiko turakora dukemura ubwoko butatu bw'ibibazo, siko? Icimviro ca mbere dukemuramwo ibibazo, ubwoko bwa mbere bw'ibibazo dukemura nk'ishengero canke nk'abizera, dukorera abantu mu bijanye n'ivyo bakeneye mu buryo bufatika, amabezo yabo physique canke amabezo yabo dukorera ibintu bijanye na bezo z'umuntu kibinafsi, siko? Igihe usanga mu ishengero dufise abantu bagwaye, igihe dusanga mu ishengero dufise abantu bataronka ivyo bafungura gukwiye, igihe dusanga mu ishengero hari abantu babuze, ndazi ibintu byinshi biba mu maserire de prière. Hariho nka serire de prière mu minsi yahera
bariko baramobiliza amafaranga y'umukobwa agomba gukorerwa operation yasaba umuriyoni. Uravyumva? Ibyo byose n'ibikorwa abantu bakora bagashigikirana hagati yabo. Uravyumva? Igihe tuza tukabona abo turi kumwe tukabona ivyo bakeneye, igihe ufata impuzu zawe ukaziha wa wundi mugira ngo tukaraba ibintu umuntu akenye bifatika, bishobora kuba ari uburyo, bishobora kuba ari biboneka, bishobora kuba ari besoin zibijanye n'amagara yiwe, ariko ugomba kuba uriko urakemura ibibazo. Bamwe Imana yarabahaye cyane kuba sensible kuri bene ivyo bibazo, igihe uraba abagwayi, igihe ufasha abantu bafise ibibazo bya gutyo onya, ariko kandi dukemura ikibazo mu buryo bwo gutorera inyishu ibibazo physique by'abantu. Ivyo abantu benshi mu ishengero wamusanga bari mu macercle, bari mu migwi, nibo wamusanga iyo cadre ya expression y'urukundo nk'ugo n'umubano nk'uyo no gushigikirana, nibo usanga baronka akaryo ko kwexersa ingabire zabo muri izo nzira. Ariko wa muntu asohoka dimanche yicomokera yitahira, ntazopfa aronsa akajyaho yereka mbega ninde muntu abona urukundo biciye mu kuboko kwabo, mbega ninde muntu abona Imana biciye mu kugira neza kwabo. Igihe udafise naho uhurira n'abandi ngo umenye n'ibibuze n'ivyo bakeneye. Bona sifuwe sana. Ikindi kigira kabiri dutoreramwe inyishu nibibaye nibijanye n'umutima w'abantu. Hari ibibazo vy'ibikomera abantu baba bafise, haba hari ibintu vyakomerekeje abantu, haba hari abantu baciye ahantu mu buzima bakababazwa. Ivyo rimwe nibikorwa bikorwa mu buryo bwo gusengera umuntu, mu buryo bwo gufasha umuntu kugira ngo Imana isubire kumwubaka, asubire kuba restaurer. Hari abantu bakomerekeye ngaho hanze, hari abantu bononekariye ngaho, hari abantu bari mu mabezo, hari abantu bari mu bupfuvyi, hari abantu bari mu bupfakazi. Uravyumva, usanga hari ibibazo bafise mu buryo bw'umutima n'umushaha wabo, navyo bikagomba gufashwa. Hariho abantu Imana yahamagariye mu ishengero gufasha abantu muri ubwo buryo. Imana yahaye ingabire zo gufasha abantu muri ubwo buryo. Bene abo bantu baba bagize gute? Igihe rero utari kurakoresha iyo ngabire yawe, hari abantu baguhomba, ariko nawe nturonka akaryo ko kudevelopa ico Imana yagushizemo, kuko atahantu uri, kuko utari mu bandi kugira ngo ubone ibibuze. Hama buhoro buhoro nawe ugenda umenya ati mbega jewe uruhara rwanje aha hantu nuruhe, mbega jewe famille yanje nka life center ndayibereye umugisha hehe mu biki, ni gute nshobora kubabera umugisha. Bantu b'Imana, iri ni ijambo ry'Imana, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Dukwiye gushika ahantu tudakunda ijambo ry'Imana iyo ritubwira ibintu bitwahanje, ariko dukwiye gukunda ijambo ry'Imana mu byo ritubwira byose, kuko mu byo rivuga harimo umugisha wacu, harimo gukura kwacu, harimo epanouissement yacu. Kandi ikindi mugomba gutahura nuko ikintu Imana itwigisha tumaze gukizwa, Imana idukuramo akuka ko kwikunda. Hari abantu usanga bafise akantu ko kwikunda, hari abantu usanga imisi yose bashaka bo kwakira ariko ataho bafise batangira. Hari abantu bama bashaka ko abandi babagirira neza canke babitwararika, hari abantu bama bashaka ko abandi babaha affection. Wowe uyihande witangira hehe? Ntushobora kuba warakijijwe ngo ushishikare uri umuntu afise agatima ko kwikunda no kwigungirako. Ibintu byose ni wewe, ibintu byose ni wewe. Bene abo bantu badahaguruka mu ishengero ngo bakorera abandi, muzoza gusanga ari abantu bafise akantu ko kwikunda, bashaka kuba servi. Urashaka yuko telefone umwanya ushakiye ko abantu baseruka kugufasha, uragwaje, urakeneye programme, foko abantu bareponda ku karuru kawe tout de suite. Ariko wowe ninde muntu ariko araronka réponse yawe? Maze imyaka 26 canke 27 biratangwe no kutayiharura neza. Ndazi icarico gukorera abandi nico bimaze mu buzima bwanje. Sino guharurira umugisha uri ku buzima bwanje ungana gute kubera gusa gukorera abandi. Nikintu uravyumva, nikintu sinzi ukuntu no kikubwira. Mugakiza Imana itwigisha kwiyanka. Yesu yaje kudukorera. Nta kuntu wowe wovuga ngo umwigishwa wa Yesu utari kurakorera abo Yesu yakoreye. Yesu ntiyadukoreye gusa, yageze no ku rugezo rwo kudupfira. Wowe sindiko ndagusaba gupfira abantu ko nta kindi kimazi gikenewe ca Yesu caratanzwe. Ariko ukorera nde? Ukorera nde? Nide muntu mu ishengero rya Life Center ko ari busengera avuga ngo Evrine, Jacqueline, Anita, Emerine, Josephine barambereye umugisha. Ninde muntu ngaho wowe yo guhorora nk'umugisha muri ishengero? Nurimazemo 5 ans. Ninde muntu akuraba akavuga ati uyu mumambre no mugisha. Barizomesha ate ubona hari? Ari abacabika bosha bakaraba hariya ko telma liste ni vide.
ariko mwibuke yuko turi famiye siko ibindi bintu dufashamo abantu uravyumva dutumbera gufashamo abantu ni ibintu bijanye n'ubuzima bwabo bw'impwemu haba hariho abantu bakeneye kubohoka haba hariho abantu bari mu ishengero bakira abanyabyaha bakeneye kumenya Yesu Kristo haba hariho abantu bafise ibyababosha haba hariho abantu bafise ama experience yabagize ko impact spirituel bakenera gusengerwa bakenera kuba délivrer n'ivyo babayemo bakenera kuva munsi ya emprise na oppression démoniaque iri hejuru ubuzima bwabo haba hariho abantu bariko barakurikiranwa n'ibintu bikenerwa kuba réparé uravyumva haba hariho abantu bakeneye kugaburirwa ngo bakure mu gakiza abandi bakeneye kugaburirwa ngo bamenye imihamagaro yabo ni ukuvuga ngo dufasha abantu no mu bijanye na besoin zabo spirituel amina Bwana asifiwe sana amen rero ikibazo kenshi umuntu aca yibaza kandi kenshi abantu bagiramwe ibibazo abantu aravuga ngo none ndi gute jewe nomenya ico nkwiye gukorera Imana mu ishengero ni gute je nzomenya ministère yanje uko uravyumva ni gute nshobora kumenya ministère yanje ni gute nshobora kumenya ico nomarira ishengero yego ndi mu ishengero ariko je sinzi umuhamagaro wanje je sinzi ko ndi umwigisha je sinzi ko ndi iki ngenda babwire ngo secret ya mbere y'ukumenya ico ukorera mu Imana ugomba kubanza kwitanga ugomba gutanga ubuzima bwawe Paulo yaravuze mu Baroma aravuga ngo mutange imibiri yanyu ugomba d'abord kwitanga umuntu ataritanga mu bandi umuntu ataritanga mu mugwi umuntu ataritanga biragora ko adekuvra ministère uno musi je ndiko ndabigisha ariko sinatanguye mu ishengero nigisha murambwira abantu nta gikorwa na kimwe cyo mu ishengero kibaho ntakoze na kimwe kiretse ministère y'abana ibisigaye byose bibaho mu ishengero narabikoze ariko muri uko kwitanga buhoro buhoro Imana igendera kwereka icawe icarico ikagendera kidevelop Bwana sifuwe sana ariko nushobora kuba uri muri frame wafunze ceinture de sécurité wigaramiye hama ngo je ngo sindamenyana n'Imana yampamagaye ntizogusanga wijyamiye gucyo honya gira ahantu hambere utanze ubuzima bwawe ushobora kumva ko hari ico ushobora gufasha a partir yo ngaho muhemu yerazogenda arakora agenda kwereka kandi mabesoin agenda arakwereka ingabire zawe jewe ko ndumuvuga butumwa ni ibintu ntigeze nizera ariko abantu bari impande yanje nibo bavyemeye kundusha kuko je nari umuntu yakuza afise ama complex abandi babonye ingabire zanje imbere yuko jewe ndazibona abandi bazishimye imbere yuko je ndazibonako iyo atari kuba ndi mu bandi simba kumbure ndiko ndaguserva ariko kuba narabaye mu bandi bakahokonesa ikintu kiri muri jewe kuko je nari nkiri mu bisika vya complex murazi ivyo twize vendredi zibiri ziheze ivyo bisika vyarambuza kwibona no kwiyemera ariko abandi Imana ikabakoresha iyo utaritanga ntuzopfumenye ico ufise nico watungishijwemo kuko ico Imana cose yaguhaye nico gukorera abantu iyo rero utari mu bantu ntituzopfa tukimenya hariho abantu bitanga bakumva bitanguye kubagora bakabivamo hari igihe kumbura ico uvuyemo canke uhagaritse gishobora kuba atari icawe ariko solution so kubivamo nugushishikara muri uwo mutima ukavuga uti Imana principe yo kwitanga ndayitahura ariko nyobora ndongora untahuza aho ugomba kumpamagarira cyo ugomba kunkoresha icarico dirige moi nyereka ntahuza wabaza babandi muri kumuti ibintu biko biranduhisha nabo bakakwekreha kuko hari ivyo babona wowe udashobora kubona kwitanga biragoye kwitanga biratwara umwanya kwitanga biratwara amahera yawe biratwara amabus yawe kwitanga biragira inyota kuri temps yawe no kuri intuze yawe ariko kandi numugisha kuko nawe yaravuye mu ijuru araheba icubahiro araza araduserva arasuzuguruka arakengererwa arahambwa barafurira uravyumva ivyo byose yari service yiwe kuri jewe na wewe nimba uwo dukurikira yaradukoreye natwe tugomba gukorera abandi nta shwa kiretse ushatse kubaho ubundi bukristo bufise iyindi version kuko burahari muri no myaka ariko ni bwa bundi buzana frustration kandi butagira umugisha kandi butazana épanouissement personnel épanouissement personnel c'est kuja kuri plage bakakugurira massage canke bakagusiga ivyondo n'amaversion mashasha n'ibindi byose uravyumva si vacances si no oya bantu b'Imana nta na rimwe épanouissement canke kwagukirwa kwawe bizopfa bivuye mu kwikunda no kwihereza ko byose ariko igihe dukorera abandi niwo mugisha w'ubuzima bwacu igihe twitanze Yesu ashimwe amen haleluya
amen. Uku niko uzomenya icyo Imana yaguhamagariye. Bwira uwo muco uti kwitanga. Haleluya. Kigira kabiri, kugira ngo umenye uko ushobora gukorera abandi cyangwa umenye icyo Imana iguhamagarira, ugomba kwerimina mu buzima bwawe ibindi bintu bigutwara umwanya. Hariho abantu badafise umwanya wo kwitanga mu by'Imana kuko bafise izindi activite zitwara ubuzima bwabo. Bari busy cyane mu bindi ariko nta mwanya bafise y'ubwami bw'Imana. Osironti ivyo bintu bikikudobina kandi bitwara umwanya wawe wose, biragoye yuko uzoshika ahantu ngo utangure gukorera abandi, kuko tugomba kwiga gukura muri programme zacu ibintu atakintu na kimwe bidushikana. Kandi murabizi, muri abanyagisagara murafise ibintu byinshi mu buzima bwanyu atakintu na kimwe bibamarira. Murafise ibintu byinshi bibatwara umwanya ariko ikaba ari ama distraction. Ni gute uzoronka umwanya wo kwitanga ivyo bintu bikigutwara umwanya? Erega umwanya uri kurasabwa na Mpwemu Yera ni wa mwanya nyene bijya bintu bigutwara. Utaramenya kubivamo uwo mwanya nta uzoronka. Hore sana n'akavumbi. Ikigira gatatu kizogufasha kumenya ingabire yawe, siko nukwiga, uravyumva, kurimbura inkomezi zawe. Haleluya. Ni vyiza kwiraba uti mbega je nikihe kintu nkomeyemwo, nikihe kintu jewe nshoboye. Hari abantu bamara imyaka adaca afise akorera Imana kuko yibaza ko umunsi umwe hazoza umumarayika mwijoro akamubwira ngo Imana iguhamagaye gukora ibi n'ibi n'ibi. Abantu barindiriye bene iryo jwi si benshi barironka kuko hari abo Imana ivugisha gutyo n'abitavugisha uko, siko? Ariko kandi ndakunda kubwira abantu bariko bararondera ingabire bagomba gukorera mu Imana, nikihe kintu ushoboye, nikihe kintu uzi, nikihe kintu kikorohera. Ushobora guhera mu cukunda ushoboye kiri mu nkomezi zawe, ufise mu bukerebutsi, ukavuga uti ndagomba kwitanga mu ishengero muri iki kintu kuko kiranyoroheye. Ushobora kuba umuntu yorohewe n'ibintu vya IT, uravyumva. Ushobora kuba umuntu worohewe n'ibintu vya media, uravyumva. Ico kugifisemo inkomezi, ugifisemo ubuhinga, ingo ucitangemwo, ingo wiyadresse ku murongozi wa equipe. Birashoboka yuko uzogenda uva ngaha no musara abapastori benshi bafirma, uno musara abapastori. Nabaye mu ishengero rya Eglise Vivante mfirma, nari mfise amasoni nanki foto na kamera. Ku buryo nari yarangije niga gufirma kugira ntihagire umuntu azomfirma. Ndi umuntu ushobora kuronka amafoto yanje makeya nkiri mutoya kuko nari nifitiye ama complexe yanje. Ku buryo nagiye niga kamera kugira ntihagire umuntu azomfirma. Ama video ya mbere yo muri Eglise Vivante ni jewe nayafirma. Siko? Ariko si wo wari umuhamagaro wanje. Uravyumva, nari numva ari ikintu nokora, nokunda, nojamo, ariko siho nahereje. Unashima bamwe bibaza ngo nakorera Imana ariko bwari ubumuga bwanje buriko burakorera Imana. Si Mpwemu yarandongoye. Sivyo? So, rero nikihe ufise mw'inkomezi, nikihe ushoboye, nikihe uhambije? Nikihe kikoroheye? Siko? Kigira kane, uravyumva? Wige gukorana n'abandi. Yesu ashimwe. Haleluya. Kwiga gukorana n'abandi. Kwiga gukorana n'abandi bizogenda bigufasha kumenya post ukinamo. Je ndakina umupira. Ariko abana bato bose bagitangwa gukina umupira, bose baba bafise rimwe na rimwe baba bafise envie zo kuba aba attaquant, bakina kuri 9 batsinda igoli. Ariko kugenda urakinira muri equipe n'umukoca agenda arabona capacité zawe zuko ari kuri defense canke ari mu igoli. Akakubwira ngo wowe ntufise capacité yo gukina kuri 7 canke kuri 11. Iyo rero uko urakorera mu bandi ugenda umenya wowe aho ushoboye neza naho udashoboye neza. Ariko utize kuba mu bandi ntuzomenya ico ushoboye. Nari mfise umurongozi w'ugwaruka yemera ko jewe mfise ingabire yo kwigisha, ariko jewe ntavyemera. Akabinsunikiramo. Hama navuga ubutumwa abantu bakaza kubwira ngo bahezagiwe. Kaca numva ko bambeshe vraiment. Imyaka yanje mbere kuvuga ubutumwa navuga ubutumwa ndaba ikintu kimwe atari umuntu ndaba, nkavuga arico ndaba. Sinashobora no guhamagara bonsengera ko nibaza ko atanu mwaza kuza. Hama abantu baje ngo twahezagiwe cyane. Nkabona umenga kari ya diplomasi kirundi bako barambesha. Gute jewe novuga mu gahezagirwa? Jewe futi uravyumva. Ariko ujya mugenzi
bakamutumira kwigisha agacambira ngo uzokwigisha, atangura guharira, ariko rero afise amanyama akambwira ngo no, navuze ko ari wowe uzokwigisha. Nkaca ntangura kwimvira ka message, rero je ndi umuntu Imana isororera ama message, uravyumva, kandi mu buryo budasanzwe, nkumva biraje, nkagira, uravyumva, buhoro buhoro kuba mu bandi biragupermeta kwimenya ico ushoboye, kuko hariho abandi. Ubu turafise abantu benshi mufise ubutunzi butagira uko bungana, ariko ingabire zanyu ntizizokwe explosa. Na Paulo yarabwiye Timothée ngo exerce le don qui est en toi. Uravyumva, koresha ingabire iri muri wewe. Ingabire itariko iraba exerce kuri niveau nto ntizopfigiye kuri niveau niniya. Haleluya, amen. Uravyumva, ca gatanu rero, koresha ingabire yawe, ndakivuzeko siko, ariko kandi ndangiza reka mvuge ibintu bituma dukura mu gukorera Imana, sivyo? Canke ko dushobora gukura, uravyumva, dukurira mu byo ducamo. Gira umuntu muti ibyo ducamo. Dukurira mu byo ducamo. Ibyo ducamo biradukuza, kandi nabyo biri mu bintu bidufasha kumenya ivyo Imana ikiraduhamagariramo. Nico gituma igihe wamara gukizwa ugomba kwizera yuko ahantu hose wacishijwe n'Imana, ikintu cyose waciyemo Imana irafitaniye, uravyumva, isano n'ico waciyemo, kandi irafise icyo ishobora kugukoreshamo bifatiye ku byo waciyemo. Experience zacu ntituzikengere, kandi experience yawe ntukayikengere. Yesu ashimwe cyane, haleluya, amen. Ntugakengere experience yawe, ntugakengere ibyo wabayemo. Jewe muri experience yanje ndi imfuvyi, ariko ngenda kubwira yuko ubupfuvyi ni pièce maîtresse muri service yanje, mu byo nkora. Ni ikintu kibi canshikiye, ariko Imana irakinkoreshamo cyane mu gufasha abandi. Rero experience zacu ni kimwe mu bintu Imana ishobora gukoresha, kandi ni kimwe mu bintu bishobora kwendika domaine Imana igomba ko tugiramo impact. Haleluya, Yesu ashimwe cyane, amen. Ivyo ducamo, ivyo uri kuracamo, icambere uravyumva, experience zawe spirituelle izo wagize. Hariho abantu usanga igihe wakizwa wabaye hafi cyane y'umuntu w'Imana, canke wabaye mw'ishengero rifise ugukoreshwa kudasanzwe mu ngabire zimwe zimwe canke mu bikorwa bimwe bimwe, ugasanga ivyo wabaye mugikizwa, uravyumva, nimba warabaye cyane mu buzima bw'ishengero canke ukaba mu buzima cyane, canke warabaye hafi cyane y'umuntu asenga cyane, ugasanga experience z'amasengesho wabayemo kandi warerewemo ukonswa amasengesho ukiri muto, hari igihe uzoza gusanga iyo experience spirituelle wagize aho hantu Imana irashobora kuyikoresha peu importe aho izokurungika, kuko yarakwempaxe muri ico kintu, kandi urashobora kugiramo efficacité kuko ni kintu waciyemo. Hariho abantu usanga Imana yarabakijije ingwara, ugasanga bene uwo muntu n'umuntu yasinzikajwe cyane n'ingwara. Uyu munsi ngenda kubwiye ko ari abantu bafise ministere za guérison bakomeye cyane mu isi, ariko bari abantu basizikajwe n'ingwara kuva bakiri bato cyane. Ariko kuko Imana yabakijije ikabagira guti kabaho kwizera muri ico kintu, ubwo rugendo rwabo rwarakujije ingabire zo gusengera abagwayi mu buzima bwabo. Rero ntimukanegrije ivyo mucamo, uravyumva, kuko ivyo ducamo rimwe na rimwe biri révélateur y'ivyo Imana ishobora kudukoreshamo. Nihe experience yawe spirituelle, uravyumva, nikihe kintu waciyemo, nikihe kintu wabonye mu Imana, nikihe kintu. Kigira kabiri, uravyumva, nikihe kintu, nihe experience yawe yakubabaje. Hariho abantu usanga warapfakaye, hariho abantu usanga waratevye kuronka umwana, ugasanga ivyo bintu byarakubabaje birakuremera, igihe kanaka Imana iguha abana, canke ubupfakazi bwaragusambuye cyane mu buzima bw'iwawe, ariko waza kwisanga ugasanga, uravyumva, urafise efficacité yo gufasha abapfakazi kurusha uko je no bafasha, kuko je nserutse bavuga ngo ivyo uri kurambara yashawe passer n'amateori ntavyuzi. Ariko we ko wababajwe no kubura, waseruka kuri wa mugore w'umupfakazi yapfa kukubona ucinjira mu nzu gusa, akumva araremeshejwe atanico uravuga, kuko arazi ko situation wabayemo, arazi kutahura ivyo ari karacamo. Hari ibintu twababayemo mu buzima, ariko Imana ishobora kudufashamwe gufashamwe abandi.
Haleluya. Bwana sifiwe sana. Experience zawe izo arizo zose, ivyo wakenye, ivyo wabuze, ivyo watewemo cyane, Imana irashobora kubigukoreshamo cyane mu gufasha abandi. Rero ntiturabe ivyo twaciyemo nka désavantage. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo Dieu fait concourir tout au bien de ceux qu'il aime. Imana ifataniriza hamwe ibintu byose kugira ngo bitugirire neza twebwe abayikunda. Ivyo Satani yakoze kugira ngo aduhenure nivyo byacitse ibikoresho byacu byo guhaguruka no gukorera abandi. Yesu ashimwe cyane. Hari ikintu wabayemo waciyemo ariko ushobora gufasha uri karagicamwe uyu munsi. Kuko iyo umuntu ari karahura n'ibibazo, Satani aramwizora akibaza mu Mana kuko ije ibintu biko biranshikira. Akibaza ko ari wewe wa mbere bishikiye. Ariko wowe waseruka ukavuga ukoresheje témoignage yawe, akumva arafashijwe kumva gusa yuko hari uwababaye nkawe. Na Bibiliya itubwira ngo Yesu ashobora kwirura abababaye kuko nawe n'ubwiwe yarababajwe. Hari igihe bisaba uwababaye kugira ngo yexhorte ubabaye. Hari igihe bidasaba theory, hari igihe bisaba experience kugira ngo dusupporte abababaye. Icanyuma ni ikihe kintu ufisemo experience y'amashuri yiwawe, nibihe bintu wize, nibihe bintu wahawemo ubumenyi, nibihe bintu ufisemo ubukerebutse. Nivyo navyo Imana irashobora kubikoresha mu gukorera abandi mu nzu y'Imana. Haleluya. Amina. Amina. Ivyo wize, ivyo wahawe mu bumenyi, ivyo ufise mu bwenge, uravyumva, twamadukeneye abantu badufasha kwinterpreta, gutraduiza, twamadukeneye abantu badufasha ibintu technique bimwe bimwe, twadukeneye abantu badufasha ibikorwa by'iterambere. Ico ufisemo experience warahawe mu kwiga kwawe, naco ndashobora kugikorera mu Imana. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Mucimuka rero je ndahejeje. Nibaza ko muza kuguma muhagaze, nimunanicare. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amina. Ndangiza. Reka ndangize mvuga ngo ugomba mu buzima bwawe kuba ufise icuri kuraservamwo Imana mu ntumbero yo gukorera abizera. Yesu yaravuze ngo nimwakundana niho bazomenya ko murabigishwa banje. Haleluya. Ngenda babwira ikintu gitandukanye na principe y'ubwami bw'Imana. Mu buzima abantu muha umwanya ibintu biza kubaha inyungu z'amafaranga. Ariko iyo turiko turavuga gukorera Imana, ntidukora dutumbereye inyungu zifatika, dukora kubwo gukunda kandi tugakora nk'abatanga service ku Mana, kuko nimba yaradukunze natwe tugomba gukorera inyungu zayo. Ishengero ni inyungu z'Imana, abizera ni inyungu z'Imana, bene so mugakiza ni inyungu z'Imana. Ugomba kubakorera, ugomba kwitanga, utavuga ngo ndaza kuronka ikintu, ariko ni kwa kwitanga ahubwo kugutera konkwa, ariko kandi wewe atacu uri kuraviza. Uretse ko Imana twasome mu Baheburayo yuko Imana ivuga ngo ntiyirengagiza ibikorwa byanyu, ariko kandi nubwo inyishu zayo n'umugisha wayo wowe utaraza, ntidukorera abandi kuko dushaka inyungu, dukorera abandi kuko dushaka gukorera ubwami bw'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abumva ivyo navuze bavuge ngo amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ntugomba guteba mu myaka yawe y'agakiza. Reka ndababwire observation nagize. Umuntu ateba gutangura gukorera Imana yama ari muri risk yo kutazokorera Imana. Umuntu yicara mu rushengero imyaka myinshi ataca akora, haba hariho probability yo ko atana kimwe azokora. Rero gukorera Imana si ibintu dupanga ngo bizoba kera. Hari abantu akubwira ngo je ngo ndarindiriye ngo nzohebe iki ngo hama ntangure gukorera Imana. No. Hariho ivyo Imana iza ikanatubohora tuza turiko turayikorera. Barizo umuntu mwicaye nti wowe ukora iki mwishengero? Muraza gusanga igice kinini cyawo mwicara atakintu na kimwe bakora. Nakubwire ngo atanga amashikano. Oya.
amashikano twese turayatanga, n'est-ce pas? Amina. Amen. Umuntu wese agomba kuronka ico aservamwo Imana. Abantu b'Imana bavuye ngo amen. Amina. Imana ishimwe cyane. Imana ibahezagire, mutahe, ndahejeje. No musi ndabarekuye hakiri kare. Imana ibahezagire, mugire umunsi wa Mungu mwiza. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Imana ishimwe cyane. Bye. Washobora guhaguruka tugasenga Imana turangiza umwanya wacu. Tubwire Imana ati Imana nshoboza kugukorera. Umuririmbyi yararimbye ngo ni byiza kugukorera mukiza wanje. Haleluya. Ni byiza kugukorera mukiza wanje. Haleluya. Hari intahe nyinshi twobashingira zo gukorera Imana. Amina. Ariko kandi dusenga uvuga uti Imana ndagomba kugukorera Mana. Nshoboza kugukorera, nshoboza gukorera abandi muri iyi ndirimbo sinibuka ngo ni yakangahe. Haleluya. Aho muririmbyi avuga ngo akira ubugingo bwanje, akira ubugingo bwanje. Ndagomba kugukorera Mana, ndagomba kuguserva. Muri uwo mutima ndagomba kugukorera. Haleluya. Indirimbo ni yakangahe abayifise? Ni yakangahe? Ndabafashe muri iyi ndirimbo. Ni yakangahe? Ni byiza kugukorera. 45. Combien? 75. 100? 45. Yifuza kugukorera